Nikiwa kututenganisha mimi na wewe, yote uliyoambiwa yamekupotosha, mpaka sasa unipendi. Jua langu limepotea, naona kisa. Ndabaramukije uni Mme Jo wa Imuhira Media. Ndaramukije abarundi mwese aho muri mu mpera zine z'isi. Ndaramukije abantu bose bumva ururimi rw'ikirundi. Uni Mme Jo mwongeye gusubira guhura. Mme Jo wa Imuhira Media. Twaherukana muri 2023, uno musi turi muri 2024. Ngomba kubanza kubifuriza umwaka mwiza, umwaka w'amata n'ubuki, umwaka wo gukunda Imana, umwaka wo gukunda abantu, umwaka wo gukunda ibiremwa vyose Imana yiremeye, umwaka wo gukorera Imana, umwaka wo gukorera Burundi, umwaka wo kugwana mu nda, umwaka wo guharirana. Umuntu wese akumva ko yoharira mugenzi wiwe, tugaharirana, tugasubira tukibera muri rya paradizo, muri ya Eden Imana yaturemamwo. Nuko uno musi dafitiye inkuru nziza. Muramuzi mu influenceuse umwe yitwa Claudine, ahora afasha muri Imuhira Media, ahora akora ibikorwa byinshi bitandukanye nga muri Edmonton. Ni wasanzwe ari n'umurongozi w'abamama muri community y'abarundi muri Edmonton. Arakora ibikorwa byinshi, arakorera Imana, agakorera n'abarundi, agakorera n'igihugu cyamuvyaye, agakorera na Canada yose imuhaye indaro. Yere nta wundi ni Claudine, niwe nagiye gutegera kuri aeroport avuye i Burundi. Murabona izo muzi yambaye, mwabibonye? Yaravuye i Burundi, yari yambaye nk'abarundi kazi. Yaraberewe, yarahetse umwana kirundi. Yarameze neza cyane gose. Nguyo Claudine, Claudine ndabona mugatanguye kugira amasoni ariko arazikura yiruka avuga ngo sindabikamere. Kamera nyene nabikameye, nta kundi niyihangane. Nuko rero niwe turi kumwe muri kano kanya, ngira ndamuvugishe. Ndakuramukije Claudine. Yambu cyane. Umwaka mwiza Claudine. Watwese tusangire. Karibu tena mu gihugu usanzwe ubayemwo. Karibu muri Edmonton, karibu muri Alberta, karibu muri Canada. Kandi twari tugukumbuye abarundi, abagenzi, cyane famille, umushinga ntahe, abana. Intumbu zari nyinshi kuri wewe. Karibu tena. Urakoze cyane Claudine. Amakuru gute mu Burundi? Mu Burundi ni kwa kundi nyine, ni igihugu cy'amata n'ubuki. Urazi ko amata n'ubuki ari ibintu biryoshe gose. Mu Burundi hararyoshe. Umwaka mwiza wawifashemo gute? Byagenze gute? Iyi vacances yose wewe wayibayemo gute mu Burundi? Je vacances yagenze neza, nararyohewe, nararamukije inshuti n'abagenzi, narashoboye kuja gusenga kuri Noeli n'amadimanche, naraja gusenga, narashoboye kuja no mu bibanza byo kwinezereza byo kuryoherwa kuri beach. Hose narashitse, nta na hamwe ntashitse. Urumva rero watashe utabigomba? Nukuri ko Imana mengo nari maze iminsi 2. Yego, kandi wasize ngaha muri Edmonton Iver Tarazi? Masha nasize umengo nta ni gicuro cyo kizoba. Kandi hari December, ubundi December haba hatangiye gukanya. Navuye ngataneje iriho atambeho. Hariyo nabariko baravuga ati kubera urabona ko hahora kigingi umurundi atwenza cyane. Hariyo nabavuze yuko kigingi kumbure kuca gihe yari mwijenda mu cayi, ngo ariko arapfumura kugira ngo neje bihagarare. Kubera bari bamuteye ubwoba ngo harakanye cyane, ngo cacariya muri cayi ngo gupfumura, ngo neje kirahagarara, ngo ntiyasuye kugaruka. Ariho abandi bace bavuga ko na Claudine nawe nyene yaciye agenda Bujumbura kugira abonane n'umupfumu wa kigingi kugira ama Iver. Nico gituma twabonye no musi Iver ngo yari yahagaze kubera kigingi. Ayo makuru niyo. Ayo no majambo y'abantu, kandi amajambo y'abantu ntawo yakurikirana. Je ndasenga ibyo sindabyemera. Nivyemera ko bibaho by'abapfumu, abavurati. Ntabyo nemera bino kuko sindanabibona, nta naho ndabibona je. Nuko rero murumva yuko abantu bavuga byinshi kabisa. Kigingi ntaho yigeze aja, nukuri ni hinduka ry'ibihe. Abazi kubona ibintu baravuga yuko ibihe biriko birahinduka cyane kubera ikirere, donc itituka ry'isi. Sino Edmonton yari mu ma province ya mbere yahora izana maneja kirikare, mugabo tuyaronse
neje ya mbere nziza yarigeze kugwa dukenya mugabo kuva ico gihe twace twiberaho nko muri ete ubu rero nihigarutse rero ariko Imana ishimwe ko yasuye kutuzanira amaneje nuko rero ntuzenya Claudine nagomba kukubaza wambwiye yuko wagarutse utabishaka mugabo mu marizo sosio amazi imisi adutera ubwoba ngo igihugu c'u Burundi ngo bagira bagitere ngo abantu ngo bari mu bwoba bwinshi ivyo bintu nivyo ivyo bintu sivyo n'ububeshi ni en fait utari mu gihugu indani uri hanze wumva vyinshi ariko ubaza ukuri nujya nyene abari hajya mu gihugu nkanje kubera nari maze y'ukwezi no kubwira yuko mu gihugu ari amahoro mu gihugu n'amahoro atara kantu kaga crise gato kashitse k'igitoro naco nyine ubucarabonetse mu gihugu n'amahoro abantu baratembera uko bashatse abantu bararyoherwa abantu n'amahoro n'ukuri sinokubesha n'abantu bashaka nyine guca intege abandi abari hanze kugira ntibatahe iwabo ariko kijya gihugu cacu hariho amahoro 100%. Imikeke yose iraboneka imikeke ni wararaye n'indagara n'amakure nuko gusa bizimvye ariko kuzimba kw'ibintu ni hose no ngaho urabona ko ibintu byose byaduze ni bihe turimo mugabo imikeke imyinshi indagara ni nyinshi ibintu byose birahari amen amen murumva rero ndababwira ikintu kimwe nukuri hari igihe cihinduka ry'ibihe abantu bashaka kuzana ibihuha bakabonsa ntavyo nzi kuko jewe simenye ibintu nuko nagerageje kurondera amakuru uri kurasaba mu marezo sosio bakubwira yuko mu Burundi vyacitse yego ngo bientôt ngwano ibintu bica umutima abantu ariko vy'ukuri abari hariya ntavyo bariko barabona nukuvuga turi mu gihugu gitekanye turi mu gihugu c'amahoro dukomeze tugisengera kandi Imana ihezagira abarongozi b'u Burundi bakomeze batsimbataza amahoro mu Barundi nukuri turavyishimira yego no mu bihe biheze naje nageze gutaha natasha ibintu bigoye biki mugana arishikiyeyo casanga c'est contraire n'ibintu bantu bavuga no kuntu abantu batera ubwoba abantu ariko Imana iri kumwe natwe Imana irakunda abarundi kandi abarundi bari mu Burundi ntubagore barinezerere ni kwa kundi nyene abara baje mu vacances barabizi ego nuko rero Claudine imbere ko ndagusezera nukuri turaryohewe cyane amakuru twumvise ega nacenza kwa Claudine mu nyuma ndahakurikira nari ubugari nari umukeke vyari biryoshe cyane ya mana Mme Jo ntatangwa vraiment ntatangwa n'abantu bavuye i Burundi ace yiruka niko ameze muravyihanganira nuko nyene niko ameze hanyuma rero Mme Claudine hariyo inkuru maze imisi ndiko ndumva yuko hari abantu bagira baze guteramisha abarundi muri Edmonton bariko barabitegura ngo le 17 umenga ni muri le 17 février ego azabari samedi bo bashaka kuza ku munsi wa Saint Valentin mugabo barazi ko abantu benshi bazo bari ku kazi baca baprefera kuza le 17 kugira bateramisha bajya abantu none bajya abantu hari kintu warumaze kubumva ko jewe ndamaze kubumva kandi ndamaze no kubona ama video y'ahantu bariko baravuza amakaraoke baravuza neza kandi uko bamwe ndiko maze kubaza gatoyi amakuru yabo n'abartisi bakera babizi bakora ibintu bazi ariko sindamenya vyinshi kuri bo mugabo kubera maze kumva ko bagira baze Edmonton ndiko ndabitohoza neza uzogaruke mu minsi iri imbere nzoba maze kubamenya abaribo ariko iconzi coco kuri video nabonye ni ntahe ndabumvako n'abantu babizi kandi babishoboye n'aba professionnel kubera hariyo numwe yigeze kuvuza ngo ni igihe nzenya Africa Nova wo usanzwe umuzi uramuzi kuri televiziyo y'Uburundi uramuzi yakoze amateka mu Burundi hariyo show ngo yigeze kuba Ottawa ari mu bavugirije Africa Nova ukandi ico gihe vraiment abantu baratemonya ko yari show nziza cyane gose nukuri Africa Nova ariko arakura tumuhamagara sokuru mugabo tanani yayindi nyene iguma ari nshasha muramaze kuvyumva twumvise ko muri iyo groupe nyene hari n'undi muntu witwa Pascal
yego Pascal nawe nyene naramwumvise ko amakuru yuko nawe nyene azoza muri iyo show yitwa yaririmbye indirimbo imwe ngo we zimana umuntu n'uwundi zimana na Erega mutama zimana umuntu n'uwundi Manu bararamye n'imami jambo ni rwawe Kuyunga kandi urubanza ni rwawe Kubitaro guruzo zimange tuyisome Ko byamye mbere bimere ko n'ubu mutama Wizimanire Erega zimana nabonye ofite ngo bazoba d'après amakuru nabumvise ko n'abantu bazoba n'aba artiste barametiriza amakaraoke ngo bazogira amakaraoke ngo bazogira amakomedi musicale ngo bazogira bibonye nanje ama video yabo vraiment baririmba neza ibana n'abantu bari très professionnel naje narigeze kubona ntuzenya ivyabo narabicishije kwa amaso ivyabo n'abantu kandi d'après wabivuze ngo bashaka ko abarundi baze babasupportinge ico gihe bariko barategura sindamenye ivyabo sindamenye aho bazobikorera mugabo ayo makuru narayumvise ko bagira baje tuzobita baratu turakunda abantu baduteramisha tuyiryoherererwa ego ngo cyane ngo bashigana umunsi wa Saint Valentin umunsi gukundana ngo bashaka nyene amacouple Nabona amakuple turahari ngo amakuple aze yambaye yashajije babavugize twaturirimbo tumwe tw'abacancamisi tw'Africa Nova uturirimbo two muri East Africa uturirimbo tw'Abafaransa kuko ngo nabantu bametriza karaoke kabisa ego ngo azobari no mu DJ hari mu DJ imwe bambye ngo nawe nyene ngo munsi ngo azoba hari mu DJ kuri no mu DJ uramuzi Claude no mu DJ imwe mbe no mu Tanzania DJ Sam DJ Sam ujya ni number 1 number 1 ngo DJ Sam ujya nawe nyene ngo arabisha bigacika aho sinzosi ngo DJ Sam yego ngo ni wazoba hari uwo munsi abantu ba Edmonton bakunda imisi mikuru turamuzi cyane turanamukunda gose kwari n'undi muntu yotsa ama brochette ngo nawe nyene azoza aya makuru tuzoyabaronderera oyereka turondera urwo rusaku urwo rusaku tuzobura ngo ngo ari umuntu w'umutetsi ngo azoza kubatekera ibintu nyene azoba yiteguriye ibintu by'amakupe nyene yubashe ngo mugabo nta masosi ico nta sosi azoba ari ibintu nyene byiyubashe bitonone impuzu bya bindi ntavyo konone impuzu z'abantu kuri Saint barakunda kwambara ibintu by'amahuje bijya bintu biza konone impuzu ujya ari mugasanga byatashije ku mpuzu ngo bijya ngo nongo umutese ngo arubaha inkundo ngo urukundo ngo kana arumvise yuko mugabo abantu ngo d'après aba bariko barabivuga nuko bace bavuga yuko naho hari inkundo z'amakupe ntibagiye abana ngo hari urukundo kuri Saint Valentin ngo n'urukundo hari ngo urukundo ruri hagati y'abavyeyi n'abana ngo ntibibagiye n'abana ngo baze nabo nyene ngo ngo abo bavyeyi kugira bitwa abavyeyi no kubera abo bana baba barabonetse ngo ntibazobibagira ngo kandi ngo paraît-il ko abana bazo kwinjira ku buntu cyose bizobara amahoro nabo nyene barakeneye kuryoherwa ngo nabo nyene ngo babigishe babone ingene abavyeyi babo bakundana nimuze mu basiga abo bana banyu basoze kuko bazobona amastile batamenyereye babona amakomedi musicale babona amascene y'ikirundi kuko niba artiste bamwe bahora batamba mu bintu bitandukanye abandi nabo bagohora bavugiriza Afrika bageze kuvugiriza Africa Nova urumva nk'abo bantu n'abantu bagomba kutwereka ikintu tutazi ntavyo nzi Claudine ayo makuru tuzayarondera ejo mu gitondo tuzinduke tuyarondera ego nuko rero murakoze cyane gose yari Claudine ndatsiko mwarimo mukumbuye yagarutse mu bikorwa bya Canada nuko muhezagirwe kandi abarundi mwese muri mu Burundi mukomeze Claudine twamubatse ndazi ko musigaranye ibishavu gusa ntako niko bimeze tuzokumbura twese nigahora mwitama ego bye yari Mme Jo na Claudine turabaseze bye bye